Turabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo tubifurije mu byanyu no mu banyu. Muturamanye na jewe Janvier Imana irambona nkuko mubibona kandi nkuko mubimenyereye, nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiza kino kiganiro igitondo gishasha. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, mfise amajambo ngomba ko dusangira dusoma mu gitabo c'amazaburi igice c'ijana na cumi n'icenda. Tuzaguca dusoma duhereye kumbure ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'umunani, hanyuma turabeho amajambo ahari ngomba ko dukuramwo amajambo makeya tuza kuvuganako, ntitwoyavuga ko yose kumbure ngo tuyarangize muri kino kiganiro. Murazi ko amajambo ashobora kwaguka canke akaba menshi. None rero dusome, havuga ngo hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho. Hahirwa abitondera ivyo yihanikirije bakamurondeza umutima wose. Mbere ntaco kugabitanya bakora, bagendera mu nzira ziwe. Washinze amateka yawe kugira ngo tuyitonderane umwete. Umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu ni naho mbere nibaza ko tuza kumara umwanya utari muto tuvuganako, niho ngomba ko dushimikira. Havuga ngo icompa inzira zanje zigashikama, kugira ngo nitondere ivyo washinze. Aho nzoshirira umutima ku mabwirizwa yawe yose, niho ntazomaramara. Umurongo w'indwi uvuga ngo nzogushimisha umutima utunganye, ninamara kwiga imanza zawe ziroranye zibereye. Nzokwitondera ivyo washinze, ntunte ngo mbe ruhebwa. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, nta n'amajambo dusomye ngomba ko tuganirako, aho uyu muririmbyi, kuko murazi yuko kumbure nk'uko twagiye tubivuga mu biganiro byarenganye, kandi nk'uko mwama mwavyumvise kumbure ku bandi bigisha batandukanye hirya no hino mu ma eglise atandukanye no ku mbuga kumbure ngurukana bumenyi zitandukanye, aho tugera tuvuga canke bagenda bavuga bose kumbure yuko kino gitabo c'amazaburi ari igitabo c'indirimbo, ari indirimbo Abisirayeli bagiye baririmba. Ni indirimbo zaririmbwe muri kahise k'ihanga rya Isirayeli, ubwoko Imana yari yaratoranije mu yandi moko yose, canke se ihanga Imana yari yaratonesheje mu yandi mahanga yose, ngo irihindure inyegu yayo bwite yiharije, naho bitahavuye bikunda kubera yuko bose bakoze ibyaha, ntibumviye, ntibagendeye mu vyagezwe nk'uko Imana yari yarabibageze. Hanyuma rero bica mu nzira ndende, ntohava kumbure nzirora ngo nshike ku mpera yayo, yerekana neza ingene natwe abanyamahanga, abatari bari muri ubwo bwoko, ingene twahavuye dushikirwa natwe tukitiranwa canke se tukaba abaraganwa na Kristo. Imana yacu nihimbaze kubwo kwizera no kwemera kwihana ibyaha. None rero aya majambo dusomye muri ino ndirimbo, nasomye nsanga uyu muririmbyi yaririmbye indirimbo, turi buvuge ngo indirimbo y'ijana na cumi n'icenda, yavuze amajambo ngaha ku mirongo novuga ngo itatu ya mbere, yerekana neza abahigwe abaribo, yerekana abo wewe atahuzwa neza yuko ari abahirwe bahiriwe imbere y'Imana. Ngaha tubona yavuze ngo hahirwa abagenda batunganye. Imana yacu nihimbazwe. Yarabigenzuye, arabisubiramwo, arabiraba, aravyitondera, asanga bamwe mu bantu bahiriwe. Ni koko turashobora kubona yuko abafise imiduga myinshi, abafise za gasekebuye aribo bahiriwe. Turashobora kubona yuko umengo abafise amakonte yuzuye ko amafaranga nibo bahirwe, ariko uyu muririmbyi uravye usanga abahirwe yadondaguye
ngaha bashika kuri batanu, novuga ngo yavuze ahanini ku buhigwe hafi nka butanu bwose canke se imigwi itanu y'abantu bahiriwe, we nk'uko abitahura dusanga atashimikiye kuri ano mahigwe twebwe tubona mu buzima bwacu bwa misi yose, aho tubona ko bafise ama etaje aribo bahiriwe, aho tubona yuko bafise amasosiyete, amahinguriro ahingura ibintu bikomakomeye muri kino gihugu canke no mu bihugu bitandukanye, aho tugerageza kumva amakuru yabyo twobona ko umengo nibo bahiriwe. Ariko uyu wewe yerekana abahigwe, wewe yita abahigwe ko atari babandi twebwe twiyumvira. Iyo ubonye imodoka ziriko zirarengana urashobora kubona umengo urya ariko agendera muri rya modoka nziza gusumba izindi zose niwe muhirwe. Ariko mugabo kandi hari n'igihe unamwegereye usanga agowe ayasumba yo wewe ugowe, kuko usanga kumbure abatari bake bashobora kuba bafise ivyo mugabo ugasanga nta mahoro bafise, ugasanga bya bindi birara hanze no mu nzu ahubwo birimwo amagorwa menshi bibateza. Tukabona umengo umuntu n'umunyacubahiro arakomeye mw'ishirahamwe kanaka ku rwego kanaka, ariko mugabo ugasanga wewe mu mutima hariya hariho irindi banga agendana y'umusonga y'amagorwa afise ategwa, novuga ngo n'akazi cyangwa se n'amabanga ajejwe. Ibyo birabaho sinobitebamo. Yavuze rero ngo hahigwa abagenda batunganye, abantu ingendo zabo zibonekanamwo ugutungana, abo bantu n'abahigwe imbere y'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Ngaha kandi yavuze ica kabiri avuga ngo hahigwa abagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho. Abantu ivyagezwe vy'Uhoraho, amabwirizwa y'Uhoraho, ijambo ry'Imana barihinduye inzira akaba ariyo bagenderamo. Ivyagezwe vy'Imana, ijambo ry'Imana, ivy'Imana igomba kubana n'abantu, aba bantu babihinduye inzira, abantu babigize inzira, aba bantu babihinduye carte routière yabo ibereka inzira, ibereka ukuntu ibarabara ritunganijwe ryobashikana aho Imana igomba ko bashika. Aba bantu bagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho, aba bantu n'abahigwe barashobora kuba babigenderamwo, wewe ukabona umengo ntaco bafise, babonekana ko bakenye, babonekana ko novuga ngo ni nk'abarushwa. Ariko aba bantu n'abahigwe, naho twebwe tutoba tubona ko bahiriwe, ariko abantu bagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho, abo bantu n'abahigwe. Ubwa gatatu yavuze ngo hahigwa abitondera ivyo Uhoraho yihanikirije. Mu yandi majambo, abashira mu ngiro, abavyumvira, abagamburukira ivy'Imana yihanikirije. Aba bantu n'abahigwe, aba bantu bari mu mugwi w'abahigwe, abantu bitondera ivyo Uhoraho yihanikirije. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero burya ibi sivyo ngomba ko duhava duteba, ko burya naho kumbure nta nashaka yuko tuhava tunateba. Murazi ko kino kiganiro naho bitugora, intumbero yacu si ukumara umwanya muremure cyane ngo kikurambire byanye nuko wocumviza cose. Aha rero ngomba ko byaba bidushikana mwisengesho yasenze, kuko ngomba ko dusenga iryo sengesho mu kiganiro igitondo gishasha cuno musi. Yavuze kandi ngo hahirwa abarondeza Uhoraho umutima wose. Abantu mu kurondera Uhoraho batamurondeza bimwe ibindi navyo ngo bisigare inyuma. Abantu
biyegura bose, umuntu akiyegura wese mu kurondera uhoraho, amurondeje umutima wiwe wose. Imana yacu nihimbazwe. Aba bantu barondeza uhoraho umutima wabo wose. Aba bantu n'abahigwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, birabonekana rero ko yavuze abahigwe mu buryo kumbure budasanzwe. Yavuga kandi ngaha ayi novuga ngo abahigwe bari mu mugwi novuga ngo wa gatanu, yavuze ngo hahigwa abadakora ivy'ukugabitanya. Imana yacu nihimbazwe. Muze musubiremwo neza musoma no majambo muri Zaburi 119 iyi 80 ya mbere, muzobona bano bantu uyu muririmbyi yise abahigwa. Tubonye ko yavuze ngo hahigwa abagenda batunganye, hahigwa abagendera mu byagezwe by'uhoraho, hahigwa abitondera ibyo uhoraho yihanikirije, ibyo yashyizeho nk'amategeko nk'amabwirizwa nk'ibyagezwe. Imana yacu nihimbaza uko abantu bakwiye kwitondera. Hahigwa kandi abarondeza uhoraho umutima wose. Ubwa gatanu, hahigwa abakora abadakora nako ibyo kugabitanya. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi, aha rero ku murongo wa gatandatu tuhabona amajambo avuga ngo aho nzoshirira umutima ku mabwirizwa yawe yose niho ntazomaramara. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi amaze kubona yuko aba bantu b'abahigwe, kimwe mu bintu bihambaye bitumye baba abahigwe ko ari kubera yuko bagerageje uburyo bwose budasanzwe bagashira umutima ku byo Imana yihanikirije. Abakurikirana neza asanga abantu bahisemo kurondeza uhoraho umutima wabo wose, abantu bahisemo kugenda batunganye, abantu bahisemo kugendera mu byagezwe Imana yihanikirije. Abantu na ntaryo bagerageza kwama bashira umutima wabo ku by'Imana igomba. Amaze gukurikirana asanga aba bantu n'abahigwe mu nyonga z'Imana. Nawe aravuga ngo nanje nta kindi kimbereye, nanje nta kindi kinkwiriye, nanje nta kindi nari nkwiye gukora. Nanje nimba hari ikintu nipfuza, nimba hari ikintu nkwiye gukora, nanje nkwiye kugera ikirenge mu ca bano bahirwe. Nanje nkwiye gukora nk'uko bano bahirwe bakora, kuko nasanze soka ituma baba bahigwe, ibanga ridasanzwe rituma bano bantu atari abantu basanzwe mu nyonga z'Imana. Ikintu gihambaye nsanze bahuriyeko, aba bantu babaye attentive ku by'Imana yihanikiriza, babiha agaciro, babiha uburemere. Baravuga ngo nta handi hantu hotuma tuba abahigwe kiretse kumvira iby'Imana isaba, kiretse gushira mu ngiro iby'Imana isaba, kiretse guharanira kwamana ntaryo, turondeza Imana umutima wacu wose, tuyirondera ko kuyubaha, tuyirondera ko kuyumvira. Nta kindi cotuma Imana idushira mu mugwi w'abahigwe kiretse guharanira kubaha Imana, kumvira Imana, gukora ibyo igomba, kuyinezereza, gukora ibintu bihwanye n'iby'Imana yihanikiriza. Nta kindi cotuma duhirwa imbere y'Imana mu nyonga z'Imana. Kugira ngo tuba abahigwe bisaba yuko duha agaciro iby'Imana isaba ko tugenderamwo. Imana yacu nihimbazwe. N'abamuririmbyi baravuga ngo maze kubona yuko abantu
b'abahirwa bafise ibyo bahuriyeko. Nanje nta kindi kizotuma ntamaramara, nta kindi kizotuma ntakozwa isoni, nta kindi kizotuma ntatemba ngo mpereyo, nta kindi kizotuma ntamaramara imbere y'abantu, nta kindi kizotuma nanje nshigwa hejuru, nta kindi kizotuma mba umuhirwa imbere y'Imana kiretse gushira umutima wanje ku vy'Imana yihanikiriza, kiretse gushira umutima wanje ku mabwirizwa y'Imana. Igihe rero nzoshira umutima ku mabwirizwa y'Imana, igihe nzotera intambwe nkava mu byo kuyayata, nkava mu byo gufata minenegwa ivy'Imana yihanikirije, igihe nzotangura kurondeza umutima wanje Imana umutima wanje wose, ico gihe nzoba ntanguye urugendo rwo kutazomaramara ukundi. Imana ntizondekerana, Imana ntizona ngo mbe intabwa, Imana ntizoreka ngo mbe ruhebwa ninafata iyi nzira nkayicamwo yo kubaha Imana, yo guharanira kuba mu byo Imana yihanikije. Ico gihe Imana izondinda kumaramara, Imana izondinda esheke, Imana izondinda kunanirwa, Imana izoshigikira, Imana izofasha, Imana izobana nanje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ariko umurongo wa 6 usomye usanga rero mu by'ukuri yashatse kuvuga ngo abashira umutima ku mabwirizwa y'Uhoraho, ku by'Imana yihanikije byose, Imana nayo ibarinda kumaramara, ntibazomaramara. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, hanyuma rero burya ngo mbakoze duca dusozerera ku murongo ngomba yuko ukuramo isengesho. Muri Bibiliya turavye naho tutaza kubivuga ko karekare cyane, hariho abantu batigeze bamaramara, hariho abantu Imana yarinze kumaramara kubera yuko nabo batayimaramaje, batayikojeje isoni, kubera ko nabo baharaniye gushira mu ngiro iby'ijambo ry'Imana ribasaba. Aho twovuga benshi, twovuga Yosefu hariya muri Egiputa kwa Potifari, ingene umuka Potifari ariwe novuga ngo inabuja wa Yosefu ngo yamwipfuje akagomba ko basambana, ariko Yosefu akavuga ngo nokorane icaha kingana gutyo nkacumura kuri databuja no ku Mana yanje, mu gukora ivyo bintu nobihera hehe? Naho nonacumura, ego nocumura, mugabo no kubahukane gukora icaha kingana gutyo. Aha bitavyumvikana ko ibyaha bisumbasumbanya ubukari, bisumbasumbanya ubushobozi, bisumbasumbanya amagrade, kandi bisumbasumbanya n'ingaruka mbi, bisumbasumbanya n'umuvumo ibyaha. Imana yacu nidutabara. None rero Yosefu amaze gushinga intahe akanga gukora ivyo byaha, umunsi umwe rero ngo muka Potifari aramugurukira ko ngo amufate kumbure babiri basambane ku nguvu, ariko nawe ngo ahitamo kwiyambura umutamana wiwe. Yosefu ariruka yemera guhunga, ari gusa atitayeho ku bari mu rupangu, atitayeho ku bayaya, ku ncoreke ziri muri urwo rupangu, atitayeho ku bandi bakozi bari muri urwo rupangu bahava bamubona ariko yiruka ari gusa, kandi avuye mu cumba kwa inabuja, atitaye kuvuga ngo media ihava ivuga ibi n'ibi, bahava babona kumenga nibyo, bihava bimfatisha, baravuga ngo nabo babona kumengo nabikoze, nabo babona ko nacumuye, sikizima Imana yanje izi ko ntacumuye, kandi
ko nzoba ntacumuye sinzomaramara, ivyoba vyose Imana izondinda kumaramara. Murabizi yuko rero kumbura ayo makuru kubamaze kuyasoma mu gitabo c'Itanguriro, Yosefu yahavuye apfungwa ajanwa mu gasho, hanyuma mu nyuma rero kubera yuko Imana idaheba uwayo kandi itemera ko amaramara urya kagasho, ahubwo yabaye inzira imushikana ku kuba minisitiri wa mbere mu gihugu ca Egiputa. Muce mwiyumvira rero amaze kuba minisitiri wa mbere, nimba muka Potifari yarakiriho, nimba Potifari yarakiriho, nimba ba bakozi bakora muri rwa rupango kwa Potifari bari bakiriho, abo bari babonye ko kumbure yabikoze bamaze gukomanta amakomantere, muce mwiyumvira ingene vyagenze, niyumvira yuko babuze aho bakwigwa. Ariko Imana kuko itemera yuko umugororotsi ubuharanirana ntaryo kubahiriza ivy'Imana isaba, kuko itemera yuko amaramara, Imana imugirira neza. Ivyari ibibazo, ivyari amarushwa, ivyari amagorwa bivamwo inyishu. Novuga ngo icegera c'umukuru w'igihugu muri Egiputa, kandi uyu muntu ntiyari imvukira, yari umunyamahanga aba mu kindi gihugu. Iyo nkuru nibaza yuko kumbure mumaze kuyumva. Twari kuvuga kuri Daniyeli, ingene mu gihe ciwe bamaze kubona ko agororotse, bamaze kubona yuko ababangamira, atabemerera yuko barya ibiturire, atabemerera yuko banyonyeza itunga ry'igihugu, biba umwami, wewe agahitamo gukora mu bwizigigwa. Ingene barondeye uburyo bwose ikintu cotuma bamufata bakamuronka barakibura, hanyuma basanga ngo bomufatira ku byagezwe vy'Imana yiwe vyokunda ko bamuronka. Baca bagenda bosha umwami. Murazi ko abantu b'abategetsi nabo bakunda icubahiro kubi, bamwereka yuko hakwiye kumara igihe bariko barasenga umwami bamusenga nk'Imana. Hanyuma umwami yumva iyo nama, niyo yumva azoba yubashwe kuva isi yakabaho. Nta wundi mwami yasenzwe ukwezi kose asengwa nk'Imana, abantu bose bahagaritse gusenga imana zabo zose. Hanyuma rero bari bazi yuko Daniyeli naho vyogenda gute adashobora kwemera guheba gusenga Imana yiwe. Baca baravuga ati mwami rero sinye cagezwe cemeza neza yuko uku kwezi kose tuzosenga wewe gusa, atari n'Imana tuzosenga. Hanyuma rero umwami aragisinya, mugabo yibagira yuko ari umukozi w'umwizigirwa wewe adashobora gukora ikintu nk'icoyi. Hama kubera ko icagezwe camaze gusinya, kandi kiriya gihe vyo bita ngo ni decret y'abamedi n'abaperesi. Muri buriya bwami bw'abamedi n'abaperesi icagezwe gisinywe nticasinyurwa. Nimba basinye ngo naka yicwe, hako basinyura ngo ntiyicwe, hako bamweza, batuma basinya ikindi cagezwe naco nyene kidahinduka, kivuga ngo nawe aze yivune, mbere n'abashoboye kumufasha bose baze bamufashe yivune. Nivyo vyabaye mu gihe ca Esteri na ba Morodekayi. Murazi ko hari hasinywe icagezwe kivuga ngo bicwe bose Abisirayeli. Hama kubera ko ico cagezwe kitari guhinduka, bica biba ngomba ko hasinywe ikindi cagezwe kivuga ngo nabo bivune. Kandi murazi ngene vyageze kumbura bahora basoma Bibiliya canke bahora bayisomerwa. Murazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahigwa usoma kandi hahigwa n'uwumva. Nuko rero Daniyeli ico gihe byaragenze uko vyateguwe, ariko wewe yaranse gusenga umwami, yanse gusenga umwami. Rero baca baragenda kumurega, bamureze Daniyeli acatabwa mu rwobo rw'intambwe canke se rw'intare, kumbure ngaho tuvuge gutyo. Murazi vyakurikiye, kumbure aya makuru si mashasha, barakunda kuyavuga. Ico gihe akorokeye muri izo ntambwe, ubwo rwobo rw'intambwe, izo ntambwe kandi ngo zaba zishonje cane, burya ngo ntaco zamugize, ngo nta no kumurya n'urwara, ahubwo aziraramwo araziseguza n'ibindi n'ibindi. Kuko Imana, iyi Mana ya Daniyeli, iyi Mana umuremyi w'ijuru n'isi, ntiyemera yuko umuntu ayubaha amaramara agakorwa n'isoni kubwo kuyubaha Imana yacu nidutabare. Murazi rero ko byavuye bigenda, baramukuyeyo, ariko mugabo bafashe ngo babandi bamurega babatereyeyo, bobo ngo zabasamiye hejuru mu kirere, batiriwe banacika hasi, zica zirabarya.
icyo nacyo kiba igitangaza kibaye ku bahirwe baharanira kubaha Imana. Rero dusozera tugaruke rero ku murongo wa 5, ngomba ko tuhakura ijambo rivuga ngo icompa ngashikama. Umurongo wa 5 uvuga ngo icompa inzira zanje zigashikama kugira ngo nitondere ibyo washinze. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero amaze kubona ibi byose twabonye by'iyi migwi y'abano bantu b'abahigwe, amaze gutahura neza yuko igihe azoramuka ahisemo agafata ingingo yo gushira umutima ku mabwirizwa y'Imana, yo gushira umutima ku byagezwe by'Imana, igihe azofata ingingo zo kubaha Imana, zo kugendera mu kugororoka, zo kurondeza Imana umutima wiwe wose, amaze gutahura kw'ico gihe bizoca bituma automatikuma atazoba gisubira kumaramara. Uyu muririmbyi aravuga ngo yewe icompa ngashikama, icompa inzira zanje zigashikama kugira ngo nitondere ibyo washinze. Asenga avuga ngo Mana namenye ngana abahigwe ubuhigwe bafise mu nyanga zawe babuhabwa nuko bahisemwo gushikama ngo bumvire ibyo we usaba. Namenye yuko abakubaha utazobareka ngo bamaramare. Namenye yuko abakubaha, abakurondeza umutima wabo wose batazokogwa n'isoni. Kubw'iyo mpamvu rero nanjye ndonse umutwaro, mbega vyogenda gute ko nanjye nipfuza kuba umuhigwe, ko nanjye nipfuza kwemerwa n'Imana. Icompa nanje ingendo zanje, inzira zanje zigashikama, zigashingwa mu Mana. Icompa ibyo nkora byose bigashingwa mu vyagezwe vy'Imana. Icompa umutima wanje ukubaha Imana, icompa umutima wanje ukumvira Imana, icompa ukubaho kwanje, icompa ubuzima bwanje bukabaho bunezereza Imana. Kuko inyuma yo kubaha Imana, inyuma yo kunezereza Imana, inyuma yo gushikama mu kubahiriza ibyagezwe by'Uhoraho, kuko inyuma yo kugenda ntunganye, inyuma yo kugendera mu byagezwe by'Uhoraho, inyuma yo kwitondera ibyo Uhoraho yihanikirije, inyuma yo kurondeza Imana umutima wanje wose, inyuma yo kubaho ntakora ibyo kugabitanya, inyuma y'ico gihe bizotuma nanje ntamaramazwa, nzosubaho ntarikimaramara ukundi mu maso y'Imana. Nzoseruka nanje mpagarare nemye mu bandi, kuko nzoba numva ko atajwi rinyagiriza ikibi. Kuba afise ijwi rinyagiriza ikibi kurandambiye, kuko niko gutuma nanje ntaba umuhigwe imbere y'Imana. Ariko icomuhereye none nanje inzira zanje zigashikama, icompa ngashikama, icompa ngahagarara nkakomera, nanje nkubaha ivy'Imana igomba ko nubaha, nanje nkumvira Imana. Icompa ni vyinshi nokwipfuza, ni vyinshi norondera, ariko uyu munsi nipfuza gushikama. Uyu munsi nipfuza izindi mbaraga nshasha zo kumvira Imana, zo gushira mu ngiro ivy'Imana igomba ko shira mu ngiro. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano bajambo rero tugomba dusenga Imana. N'iri sengesho nari ntumbereye kuvuga, nari ntumbereye gusangira nawe rivuga ngo icompa ngashikama. Wumve wobwira Imana ngo icompa nkabishobora,
kuko sinovyishoboza, jewe jenyine ntavyo nokwishoboza, kandi na wewe wenyene wewe ubwawe nk'umuntu buntu ntiwokwishoboza kudacumura, ntiwokwishoboza kumvira ivy'Imana yihanikirije vyose. Ariko hamwe no gusenga, hamwe no kwaturira Imana, hamwe no kwinginga Imana, hamwe no kwereka Imana intege nke zawe aho wewe ugarukiriza, hamwe no kwereka Imana wewe ubupfu bwawe, vyotuma rero Imana igushoboza. Pawulo hari ahandi yavuze ngo ushobozwa vyose n'uwumpa inkomezi. Uyu munsi rero ngomba ko dukura mw'iri sengesho, ubwira Imana ati Mana, urugamba rwo kumvira ibyo wihanikirije rumaze igihe kirekire runanira. Urugamba rwo gushira mu ngiro ibyo ugomba ko nshira mu ngiro rumaze igihe kirekire runanira. Maze igihe kirekire hamwe nizera, ahandi ngakekeranya, hamwe ndihangana, ahandi nkananigwa, hamwe ndacumura, ahandi naho sincumure. Akenshi nsanga nabivuyemwo, kandi ibyo nabyo ndazi ko hariho igihe bizonkwegera ukumaramara. Ku munsi w'amateka nzotsindwa n'urubanza, ariko hamwe wonshoboza ngashikama, ngahagarara, ngashinga imizi mu kubaha ibyo wihanikirije, sinzoba nk'imaramara ukundi, nzoba ndi mu mugwi w'abahigwe. Imana yacu nidutabare. Hamwe wobwira Imana gutyo rero bica bikunda, kandi Imana ikikugirira neza. Nano majambo rero mwese bayumvise, Imana nyiramahoro ibaha umugisha. Nano majambo twumvise n'umuhigwe umuntu aharanirana ntaryo, kugenda atunganye, kubaha Imana, kugendera mu byo yihanikirije, kudakora ibyo kugabitanya, kurondeza Imana umutima wiwe wose, n'ayandi majambo yose tubonye ngaha. Kuko iyo muntu ntazomaramara. Imana yacu nihimbazwa. Ariko n'umuhombe umuntu adaharanira kuba muri uno murongo w'ibi byose tubonye, kubera azotsindwa n'urubanza, azomaramara imbere y'Imana ku munsi w'amateka. Ariko Imana ikigomba kuri wewe so kumaramara, ahubwo nuko wokwikebuka, ukihanura, ukamenya yuko byose wowe utovyishoboza kiretse ubishobojwe n'Imana. Hanyuma ugatuyibwira, ukayereka intege nke zawe, ukayereka ibyaha byawe, ukayereka ibihora bikunana, ibihora bikugora, nayo ikikugirira neza. Nano majambo dusenga Imana tuzosoma mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise, atubwiye iri sengesho umuririmbyi yasenze amaze gutahura neza abahigwe mu nyonga z'Imana ukuntu bameze, n'ingene babishitse, koko babishikijwe ko no kubaha Imana no kumvira Imana no kugororoka ku byo wihanikirije byose. Hanyuma aravuga ngo nanje komenye ikintu kizotuma ntamaramara ku munsi w'amateka, ndasabye ngo Mana umfashe, unshoboze, untabare, mpagarare, nshikame, bikunde ngume mu byo wihanikirije. Umuntu rero asenze gutya akavuga ngo Mana, hariho ibyangoye, maze iminsi binanira, maze iminsi bingora kugendera mu byagezwe byawe, hariho ibyaha bikinganje, ndacara umuja kuri ibyo. Akavuga ngo Mana mbabarira rero, nyeze untunganye, umparire, untunganye, ungire uwera nkuko nawe uri uwera, mbe mu mugwi w'abahigwe. Uyu muntu nucumugirira neza, umuguze ko imbabazi, umuhe kwemerwa nawe, ibisigaye mushoboze kubaho muri uno mugwi w'abahigwe, babiheshwa no kukubaha no kukumvira no kugendera mu by'ukuri no mu kugororoka. Urakoze kuri Imana nziza yera kandi igororotse, ibyo byose ugiye kubikora. Hanyuma wirigwane rero Mwami Imana n'abakunzi ba bino biganiro aho bagiye kwirirwa hose, ibyo bakwipfuza ko inyishu ubabere inyishu, ubabere umutabazi, ubagirire neza, ubiyereke. Urakoze ibyo ugomba byose bigaragare mu izina ryawe gera Kristo Yesu, tubisabye tubyizeye, amen.